nemewe kubw'ibikorwa byanje n'ubuntu nagiriwe nuko nizeye n'igikorwa Yesu yapfuye kubwanje Papa Cyangwe Papa Cyangwe Papa Cyangwe sinzi ko ari ngeso zanyu gusanga yakwisemo Madrid imishatsi kwafe zumesha nk'inzozi wawe mbega we gukizwa niki kuri wewe Papa Cyangwe nyene ari nyene yubawe gusa nk'umurimbanye nka Fabilove canke uririmbanye n'abajya ba dufate ba bifase nta numwe mushaka gushika n'iri message kundi rugezo kandi ndamukunda muri agenda wanje Prince Mshindi sinoreka kutaryoherwa nkoranye nawe ndumunyamugisha ngiye kamere imwe n'Imana rurema ntacyo bihindura cyandika jewe ndaririma sindigera mpemukigwa bamwe ngoma numva ngo jya no mu ex abandi nabo ngo yaramvanze aya murarushe ngo ndabere ko kompanye n'umukunzi wanje serie napendwa sana fashwe neza mwene dasakabanga na linga sana Ebana bakunzi ba Free TV ndabaramukije abakunzi b'Imana of God there is an changeable I'm accepted I'm fearless I'm no longer slave I'm a son of God there is an changeable I'm accepted I'm fearless God is on is good all the time God is good sinemewe kubw'ibikorwa byanje n'ubuntu nagiriwe nuko nizeye n'igikorwa Yesu yapfuye kubwanje ndumunyamugisha ngiye kamere imwe n'Imana rurema ntacyo bihindura cyandika ivajuru nicarekanywe na Kristo hano ko mwijuru ndi muri nyumvirano lemides iyo ndirimbo irarenze bro yeah thanks ama turiko turaraba visage yawe usa na ntutse Papa Cyangwe Papa Cyangwe Papa Cyangwe kubera iki paniki ntacyo dufana kiretse nyene ko ari umubrada nyene ndamuzi uko nk'umunyamwuga w'umuziki ya iyo bakubwiye ko sana Papa Cyangwe uce byimvamo gute kuko asanzwe aririmba sekira uyumbwiye ko nsa nawe urumva sinabiharira kubera ko none mbwiye ko dusa nawe uba wabyitegereje ariko nyene nuko nyene niko byakira uko reka nene twinjire neza mu kiganiro cacu aho no musinaje gukorondera kugira ngo ndakubaze rimwe abiri atatu kujanye n'umuziki wawe mbega uri kuraraba umuziki wawe uri kugenda gute uri kugenda uko bishaka canke hari ikintu kibuze mu bisanzwe opahava hariho changement nuno munsi kare byarangora gusanga muri studio biragoranye ngene ugenda ariko ubu ndashima Imana kubera ko hari indi mpinduka ndiko ndabona même si tutaba turashika aho tuba turiko turashaka gushika ya ndashima Imana muri byose turakunze kubona abaraperi sinzi ko ariyo baba gospel sinzi ko ariyo ngeso zanyu gusanga yakwisemo Madrid imishatsi kwafe zumesha nk'inzozi wawe mbega we gukizwa niki kuri wewe mbega icambe dugiye kumenya ati gukizwa niki mu bisanzwe kugira edi dread ni look yanje gusa ni look yanje ubundi bwo ukizwa n'ije ndico nakire muri jewe iyi ni look ni nkuko noshobora guhindura nkimwesha igipara ni look muzindi ariko umuntu afise Madrid nka Mr Koresha umwanya ashobora kuvuga ngo ujya muntu ngo ntandira afise mu mwaromogi iki usanga bikora mwumvira kundi kuntu ariko nkamwebwe nk'abaririmbyi usanga bafise iyo izo look zimeze nkuko nta kundi kuntu bahora babimvira muri quartier avuga ati ujya muntu Yarakijijwe ivyiwe kweri wapi ntiko turabibona mu bisanzwe iyo urinze uvuga ati ngo jya style yiwe ngena meze mu bisanzwe tuke kumenya je Imana ntirabi iyo look yawe abwira raba eske umuntu ariko akora mu byo nyabake urashobora kujija umuntu ariko ugasanga nico gituma ukujija tukurekera Imana umuntu aravuga ariko bihwanye n'amaso yiwe uko abibona
burya imwe misesi yindi nimba umbonye ameze kurya genda wicara usenga uvuga ati mana ko kurya muntu n'uwawe no apana kujija ya ntiturabajije ariko umuntu wenyine niwe abazi uko aba ameze niwe abazi uko yaremwe cyangwa uko muri we mu mutima aba ameze ariko rero neza na neza twinjire mu cyatuzanye umuziki waruka gukora ujya muziki wawe hariho akajambo ka mbere gatangura bijya bintu utangurira ko gutera tuta bijya bintu bisigura iki ni bya bintu bya pastor usanga ariko uri popo shakara papa mu bisanzwe kajya kantu nasizemo ni just nyene kuryosha music kuvuga kali meaningless ni kuvuga ni kujya nyene no uririmbo kavuga ati na 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 just like ariko urumva ko ariko kantu karyoheje indirimbo nico gituma bakamba DJ ni ntuzenye ni Mr. K asanzwe afise n'imipira ariko aradandaza bisigura ko umuziki wawe uri kuraguhemba canke bimeze gute nyine turashima Imana muri byose ndababwira kuza bakashobora ni we go that imipira yanditse ko we go that murashobora kuza we go that kari mu siguro nyinshi urakunze no kugashira kuri tag za post zawe kari mu siguro nyinshi we go that twarabihawe cyangwa se twabironse cyangwa twabyumvise twabitahuye kari mu siguro nyinshi ashobora kuza kugura ni 25000 ni make sana nagatana nkawe nyine no kuma nkawe tuzana 100000 kubera amahera ari je mfite amahera menshi kukurusha kameme haba wambaye chini ya Emilio Desa nziza kandi rakazi sana ma gusa naje nagufuse ku marori birakunze kuvuga ko udakura amarori sinkunda kuyakura kabisa amaso matoya uko ari kose ariko sinkunze kuyakura gusa na papa cyane papa cyangwa nyine ari nyine yubahwe gusa wavuze ko udupira uri kuradudandaza mugabo abakozi b'Imana ntibigera bavuga bashira kanoti imbere we numva kumenga wagiye muri gospel kugira ngo uzurakira kanoti nyene mu bisanzwe uri nzovuga uko ati nagiye kugira ngo ndenakira kanoti cyambere cyo no kugira mon frère tureke kubeshanya suko ari byo tuba dushaka gushira imbere ariko urabona nta studio zo kubuntu tugenda mu studio kubuntu kandi batunye kwibeshaho muri life isanzwe mane zovuga ati nzohezagira ibikorwa by'intoki zanyu z'amaboko yanyu nimba ndiko ndakora ndiko ndadaza imipira ni kubera ko hari icyo nshaka kandi n'amahera ngarukana kandi muri wa muziki dushirite gutanga message ryari undi muziki after ijya uheruka gusohora nta niyo nzi na titre nzi kajambo kajya kambe nyuma ya accepted hari izindi ndirimbo usibye ko ikintu cyose dukora ku mwanya w'igihe cyacu zirahari kandi zikoze zisanzwe ziteguye ariho gusa nyine urindiriye umwanya wazo komsa duheza amavideo akogwe hama igikorwa gishobore kuza ari igikorwa nyene gitwika nyene nakambo kabari hano ni wavuga usanzwe ufise management nimba nihenze mbega mubanye gute na management yawe novuga tubanye nk'aba brother tubanye neza cyane gose ndanamubwira ati respect aho uri hose yitwa Jijela Mbenso aba Georgia muri Amerika ndambwira ati big up sana big up sana manager wa Mr. K urufunguruzo ushaka kumwita urufunguruzo canke Mr. K kubishatse ko byose nico kimwe ndakwibutsa neza na neza ko ushobora kugira subscribe kuri channel ya Mr. K na channel yacu ya Free TV kugira ngo ubandanye wironkera makuru ari update makuru aryoshe no kumviriza abantu bakora abakozi b'Imana nk'aba abanyamuderi abaki benshi twamata babazaniye abakinyi ba filme reka rero ndakubaza iki kintu
muri Buja Flavor twarabuze nta collabo tubona za gospel ya kubera iki udashobora kurondera Prince Mushindi udashobora kurondera nka MTC canke SMS mugakorana igikorwa habuze iki ya byose n'umwanya wabyo kandi byose ni plan ni ikintu ushobora gupanga si ikintu ushaka wihuta kandi n'ibintu ushobora gutwara n'uburyo ariho gusa bikunze bizokoreka kandi ndamukunda muri agenda wanje Prince Mushindi sinoreka kutaryoherwa nkoranye nawe urumva n'ibintu biba biryoshe mu kubana twaguruka bwa Kristo ya ari ibintu bitesa sana nabahe baririmbyi bifuza gukorana nabo ngaha muri Buja Flavor ya ni benshi cyane gose ni nkuko ya ni benshi cyane gose kumbwiye batatu boncanga kuko niho ishi babikora neza tuba twifuza gukorana nabo ariko gusa hakuru simfise intumbero yo gukorana nabo gusa ahubwo najye ubwanjye ndashaka gukora ku rugezo rwaho nabo nyene bazokwifuza gukorana nanje right ya ni nkuko twitege ryari collabo y'umuririmbyi aririmba gospel n'umuririmbyi aririmba sekira mu bisanzwe byose n'umwanya wavyo byose shobora kubwira ati twitege ryari ariko ko bibaye bizoba ariko vyokunda ko biba ya vyokunda cyane gose ntaco bibuza okay ntaco bibuza mugabo urashobora kuvuga ati jewe vraiment sishobora kuririmbana na naka kuko hari igihe usanga we yifitiye ingeso ziwiwe mugazi rya ingeso ziwiwe ukavuga ati jewe wapirya mu type sinoshobora kuririmbana nawe mu gihe ukibona ko ukijijwe wakiri umwami Yesu nk'umwami n'umukiza niko basanzwe babivuga wewe rero akashobora kuvuga ati jya muntu kere ko atakiriye Yesu nshobora gukorana nawe ibyo bintu nibora bishika wapije ntibishika rega bajya nyene nibo tuba dukeneye abanyene nibo dukeneye kugira ngo n'abandi bashobora kubona ati wow nakuri ibi kumba arizera ibi bajya nyene nibo tuba dukeneye kumsa kubera ko nkujya muririmbanye tufate nko muririmbanye nka Fabilove canke uririmbanye nabajya dufate ba Bface nta numa mushaka gushika n'indi message kurundi rugezo kubyo na public ushobora kubona ati kumbe naho aririmba ibi arizeri Imana rero nuvuga naho muririmbana hari indi message isigara message kanaka ishobora gusigara mu bantu ya hakuru nibyo rero tuba je hakuru simba shaka ko nindi mutanje tivuzwa mu microphone cyane gose ego nivyo kuko hari abakijijwe benshi kandi hari nabandi baba bakeneye ukizwa ariho gusa tuba dukeneye ko zivuzwa hose yaba mu bubare yaba hehe Thompson gospel mu bubare ya zikavuzwa cyane gose kuko niho tuba dukeneye message zitangwa gospel mu bubare ya zikavuzwa niho tuba dukeneye nyene ko zitangwa Dega message yacu niyo nyene tuba dukeneye kushika okay turakunze kumva abaririmbyi ariko baridoga ngo ntibabashigikira ntibafata mu mugongo muri gospel ho bimeze gute mubona gute biragenda neza cyambere cyuko batagushigikira buba batadushigikira si question yuko abaririmbyi batadushigikira ahubwo ni question yatwebwe ibihagaze wowe banza gushigikire wowe ubwawe eske ushaka gushika ni kwanda kugira intumbero ga ibikorwa byawe byiza bizokwivugira nimba zoba uri kurakora neza ntuzobura ugushigikira ego même sinaho peut-être ko hariho abakora neza ariko ntagire aho ushobora ukuronka abagushigikira ariko ni byiza ko natwe dukora ikintu kizima hamuntu akagushikira mu bintu bizima kandi ufise vision y'ushaka gushika nivyo uri kurakora urumva nashatse kuvuga ni gospel hari ukuntu menga nifatwa cyo kimwe na sekira ya mu kudushikira mu byo bw'amafinance cyane kubashigikira mu bijanye na promotion kuko uko indirimbo ya gospel hitinga cyo kimwe nuko indirimbo ya sekira hitinga ya cyura ko hariho ahantu bashiramo ukuboko kukuryo ahandi naho bagashiramo ukuboko kubafu bivuze kwiga ya biraba kenshi ariko si question yuko bivuga ko twacha ducika intege dutokora twabanyana dukora uko biri kose ikintu cyose n'umwanya wacu mu gihe byagenze neza byaramaze no kugenda neza ariko hasiganye nteko nyene bihinyanyuko reka ndagusabe akapera ku ndirimbo ugira
uri mu gusohora itaraja habona tubwe dushaka rero gishasha ijambo rukundo urarimbaza jewe ndaririma sindigera mpemukigwa bamwe ngoma numva ngo ujya no mu ex abandi nabo ngo yaramvanze aya murarushe ngo ndabere kuko mbonye n'umukunzi wanje serie napendwa sana fashwe neza mwene dasakabangana linga sana ndi mu rukundo n'uwakunze akanyigura ndi kumwe na Yesu mba numva ntesa sana afashe neza sinobihisha uburyo nkunda ntabipunguza ronkereza undi ni habari muri make nituvana mani hariho indirimbo z'aba gospel rap muriko muraririmba umenga muriko muririmbira umukobwa ariko nk'iyo ntucumva neza ko harimwo akantu nyene arenga hari umuntu wari kuraririmbira umukobwa nyene kavuge ariko nabisiguye wabyumvise ni Mr. Ki afise umukunzi cyane umukunzi wa cyenda afise umusheri ndi mu rukundo na girlfriend ushaka girlfriend mandi byo byihotse uzorongora ryari rero ugeze kure Erigura mufise ndabizi ko uri umuposting ndabizi. Wahe wabonye posting? Uposting abakobwa benshi ndabizi man. Rero no mpamvu nakwaje ico kibazo. Urafise umu girlfriend n'abagenzi. Si. Bakunzi ba Free TV babwire gira ico babwiye nk'akajambo kanyuma cyane.